iki procureur yabajije ati mbega abaemiseri ntibagiye kutumarira amatongo. Ico ni cambere. Ica kabiri naco abaemiseri b'abanyamahanga. Ico nashaka kuvuga ni iki? Hariho kuva 2019 hariho ikibazo gikomeye kijanye n'amatongo abanyamahanga bariko baragura kubera amadolari. Bafise amadolari menshi, gacu usanga rero ko bafise amadolari abene igihugu bakaba bakeneye bagaca bayagurisha. Usanga kuva ngaha mu Gatumba gushika hari Nyanzarake nibo bonyene basigaye bari bariko barahagura. Tukazokwirotumba hariho teritware tudakontorora, izoba iri kontrole occupé n'abanyamahanga kubera bazo bafise amatongo kandi bakafise le droit de propriété exclusive. Ico kibazo rero kirahari kandi leta iriko iragikorerako. Inyishu leta iriko iragikorerako mumbabarire ntafise uburenganzira bwo kuvuga kubera iki ko kiracari muri laboratoire. Ico ni cambere. Bwa ico nashaka kuvuga ni giki nuko ari kibazo. Mu bindi bihugu kandi barareglementa bakavuga bati ikartier iyi niyi, cyangwa bakavuga bati nta quartier abanyamahanga bahaba bazokwiza 10%. Barengeje 10% dans un quartier cyangwa 5%, bacabwira bati genda murondere mu yandi makartier aha igitigiri cy'abanyamahanga bashaka kuhaba niki. Umva kuhaba gusa apana ngura itongo, kuhaba gusa dans un quartier babonye yuko abanyamahanga muri quartier kanaka barenze igitigiri akota kelkonke, bacabwira bati ndi mu barondere mu zindi quartier bariho baja kuba, kandi bakongera bakadelimita amakartier babamwe yariyo bakayavuga yariyo. Kuko hari igihe ushaka gusanga umutekano w'inzego z'igihugu hakaro dufate ushobora guhungabana kubera yuko bafise amatongo autour ama infrastructure de souveraineté. Rero mu Burundi twege turi abantu bakundana cyane, très hospitalier, ku buryo ikibazo kijanye n'umutekano w'igihugu usanga kenshi na kenshi tutagishize ngo inkuru. Ariko rero ndagomba ndababwira ikintu kimwe, hariho dilemme. Turafise ryashirahamwe babeyanuzeye agence de développement. Ijya agence ikeneye guhamagara aba investisseurs, nibo babuza yuko baronka itongo, cyabigorana. Ariko Uburundi buguma bwanga. Inyishi hari uyu munsi bavuga bati nibabahe ama concession atari ama droit de propriété. Mu gikibazo kihari twebwe la concession avyotike ubigarukira kuri 50. L'investisseur ba investir bacabwa ati none est-ce que muri 50 zobana amaze kugarukana kapitali yaje bivanye n'icyo ari kahakorera. Ariko kandi gitegeza kuba reglementé. Ubu rero le principe de réciprocité muri code foncier hari mugabo iri limite ku matière de manière gusa. Uje gusaba itongo rya leta, article 12 ou 13 iravuga yuko utegerezwa bategeza kuraba yuko le principe de réciprocité ihari. Bisigura iki? Mbega jewe nk'Umurundi muri ico gihugu ciwabo nanje norokaho itongo, mugabo la CNDH n'iki gikorwa, mbega iyo principe de réciprocité yo hageze muri procédure yo gusaba itongo mu nyamahanga bariko bayisaba leta, bariko basaba leta, hariho document exige ye ibanda gufasha kuverifier ko principe de réciprocité yabaye préservé. Ntabihari, ndabizo ndabizi.
Et c'est un sujet très important. Hari n'igihe hose hacahazamo aussi n'amaconsideration politique y'ibintu bitandukanye. N'umuinvestere yaje irainteresse le gouvernement yuko akeneye gukora ibi nitwabijamo byo kuraba la réciprocité kubure tuba dusanga atari eligible hagati ya investissement aje kugira no gupreserva le principe de réciprocité bimeze gute. Ariko icyo mubabwira cyoco ibindi bihugu barayikorera ko le principe de réciprocité. Ariko navuga yuko le principe de réciprocité iri appliqué ku matière de mariage gusa, ariko le principe de réciprocité itari appliqué ku matière de particulier. Iyo ni defiro nyamukuru. Umva ubwene gihugu ashaka kugurisha n'umunyamahanga uko ashaka kubera iki takintu kimwe kimubuza mu Burundi. Icyo ashaka kuvuga. Ariko rero bashatse yuko ico kintu kibareglemante bizo bari byiza cyane. Noneho rero leta iriko ikorera ko bwa bugeretsi izogenda turabimenya neza.